Ntibukeye kabiri turakumenya mu Burundi ndetse no mu bihugu bitandukanye barakumenya ndavuga mu Rwanda cyane cyane aho wagiye. Yego. Mimi agishika mu gihugu cy'u Rwanda yakiriwe gute muri we yavyakiriye gute? Neza cyane. Nakiriwe neza nk'umwamikazi. Ku mashurwe menshi nakiriwe birenze n'ibyo nibaza muri jewe. Ndetse ni nkaho ramaze kubona ndazi mwijoro bazotwakira rero nabona umenga Imana yarungitse abamarayika mu Rwanda banyakira nibo bakwakira wabona muri image y'abamarayika nibo bakwakira nukuri narakiriwe urumva bineze urarira ibabakarira jewe buriya rero kambwire n'abantu amarira ndera muri filime ni make kurayo ndira mu buzima busanzwe Yaya kubera umubabaro kubera kuneze. Je no kuvuga yuko uburyo meze mbabaye. Ndarira. Hirahira umbabazi. Sindakwishura nja ahantu nkarira urumva. Nkarira kandi kurira kwanje sindira ngo ndiko ndiganya ndira nyene senga. Nkarira ndiko ndasenga nukuvuga mva aho hantu. Ntazi n'icatumye ndiko ndarira byose bihanaguritse hari habimirije izo mariage n'abazikoze toshaka kumenya Mireille muri kwezi kwa kabiri kwanza le 14 harenjo hashitse bakozi ba Isaac ikiganiro turakira tugihereje hano nikiragira guhera baraguhaye agashuko cyane kuri jewe jevye manashugwe bampaye kuko ntawe mfise ari tube sérieuse kandi tuvugisha ukuri Isaac TV abakunzi ba Isaac TV ndabarakuje cyane gose muherereye bonjour canke bonsoir ça dépend aho buri canke n'amasaha uzora ku kino kiganiro so muramubona rero kuri micro na Flavia kandi agarusi n'incuro ndi kumwe n'umwigeme mwiza umwigeme akunzwe kandi cyane gose ndibaza yuko arabizi nawe narabizi tumwikaze kuri Isaac TV mimi sawa ndakunzwe ni sawa cyane gose nakunzwe vraiment ndakunzwe n'Imana n'abantu baragukunda yego banza uhere kuri wowe umbwire ko nkunda jewe cyambe turakizi ntabyo urambwira urabizi ibi bikunda gukunda oya ntabyo urambwira ni murazi y'umuntu utamukunda basi ntiwifuza no ko muba hamwe canke sinakubwira dukwana ikiganiro simvuze ko abantu turakora ntabakunda oya ahubwo ndabakunda ubwo sindaronka occasion yo kwana nawe kubera dukoranye uri ku mutima nyene rivuge ndagukunda aha warurindiriye turagoye kazi kuri Isaac TV murakoze Isaac TV kabisa no musi nashitse mu bwami bwayo gihe cari kinini ahubwo nta musi numwe hano ubwa mbere ahubwo na turi mu kabare ngurira ifana nyakire tuba muri Isaac TV dufite umutima mwiza turakuzimana inyuma y'ikiganiro kuva nakabaho n'ubwa mbere mbonye umushitsi yisabiye kuzimana oya twebwe ahubwo rero musanze uri babandi ndabavuge batajya umuntu batajya umuntu bameze gutya gusa rero twebwe turakuzimana gusa tenkiyete muri Isaac TV dufite vyose urukundo kuzimana byose birahari nuko indanezerewe kuba ndi kuri Isaac TV nahora ndavyifuza kuva kera bibaze uno musi rero nibakwe turonse naho urose ujye kuba kuri Isaac TV cyambe ndamukiriza rero abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe kandi yongera bane nanje yongera bane na nana yongera bane na cameraman cyane gose yongera abe muri Isaac TV yose cyane gose amahoro y'Imana turayakiriye so ro ni gambe wabuze ko ryo gambe cyo muri Isaac TV gusama imibari bamuzi mu bintu bige bitandukanye et surtout muri filme barakuzi cyane mu mafilme agiye atandukanye ndetse no bindi bikorwa gusanzwe ko n'utuntu twinshi navyumvise uduke oya natwo bibi n'umuntu baje ntiyicara agomba hariya na hari turamuzi muri filme gusa ni bon courage rero turashaka utubwire kwanza turi muri 2024 umwaka wawe 2023 wagenze gute byari bimeze gute muri rusange umwaka wa 2023 vraiment n'umwaka ntazigera nibagira kuko
ni umwaka Imana yampaye favor nyinshi Okay. impa gukora ibintu nyine ntiyumvira yuko nokoze. Ni umwaka mwiza kuri jewe. Ndi mu Imana yagutangaje. Imana yarantangaje cyane. Nabonye Imana muri uyu mwaka muri uyu mwaka weze wa 2023 rero 2023 kuri jewe yagenze neza cyane. Ya, ni byiza cyane. 2023 hari abantu benshi bawidogeye iki niki. Muga kuri Mimi umwaka wagenze neza cyane. Sana wagenze neza kuko mfise impamvu kandi zifadika zimwe zimwe abantu barazizi. Niwo mwaka natangiye gukora igikorwa canje. Ya. Niwo mwaka Imana yampishuriye icyo kuyikorera giciye muri Neza Family. Yaha. Rumva niwo mwaka ni ibintu naraniyumvira kera ntari nzi ko bizokunda. Ineza Family twakozemo igikorano. Yego. Mu bisanzwe ni umwaka nyene hambavu gukora filme hari gukora filme hamwe Imana ikongera ikaguteza indi ntambwe yo kuyilansa yo kuyishira ku mugaragaro. No muri umwaka nyene nayishyize ku mugaragaro. Urumva ko cyane ni umwaka w'ibyishimo. Ni umwaka nambutse umupaka. Aho rero ho tuhatewe umwaka wambutse igihugu wagiye wabonye ibindi bintu bigiye bitandukanye ahandi. Abantu barabanwe. Waravyi mu ndoto zawe wari ufise yuko wumva ko uzokora ikintu kigutuma uja hakurya y'igihugu. Navyo narota. Ntavyari no muri mite. Navyo narota kabisa no bambeshe. Navyo narota pe. Rero umva nyene abantu ndababwiye ko ntararenga umupaka barantwenga bakantwenga nta n'icyangombwa nari ifise ahubwo. Kandi ndashimiye abafana banje ne bandondereye icyangombwa. Wow. Imana ibamugisha. Ubundi niyo famille yacu yambe. Niyo famille yacu genda bakunda kandi ndabubaha. Nukuri. Urumva rero ko ari umwaka mwiza kuri Mimi cyane. Nabonye Imana pe, nabonye Imana ku rwego ruri hejuru. Nabonye Imana yankorera ama surprise menshi. Imana yaranyiyeretse bisigura yuko itari bwanyiyereke uko Imana itwiyereka buri munsi. Imana yarongera iranyereka mu maso ndetse eka ndabivuge gutya ne abantu bavyumva. Imana yarantwengeye. Yaragutwengeye. Yaragutwengeye. Yarantwengeye. Imana niyo yagutwengeye. Urazi Imana igutwengeye. Yo, byose bigenda neza gutwengera umunsi umwe. Kandi nawe yaragutwengeye aho tubwira ibintu byinshi. Yarantwengeye ko ndaje ndafise intaye zigiye zitandukanye. Yaho navuye naho nshitse voma. Imana turayikunda kandi iradukunda cyane. Imana ni nziza kabisa yubahwe. Cyane gose. Iyo umwaka ugiye gutangura ndavuga 2024 umuntu afise ibintu asengera ujya munsi wa la première. Mbega Mimi yoba yasengeye iki asaba Imana bizogende gute byongereza ivyabaye muri 2023. Nayisavye ibintu byinshi ariko cyambere nayisavye kuzo izomfashe ndayubahe mu byo nzogenda ndakora byose izina ryaba ryo rizoshigwa hejuru mu byo nzovuga mu migambi yanje nzopanga iyo abari izokwama hejuru izo nshoboze ndayubahe hama niyangirira neza ikanshira hejuru ifashe nce bugufi hanyuma ndayisaba kuzokwagura impano yanje hanyuma ndayisaba ifashe kuyikorera ivyigomba kubera yuko hari igihe umuntu yipangira kuvuga ngo jengira nkora ibi ingera nkora ibi kandi atagishije inama Imana ariko iyo Imana yigishije inama hari indirimbo ivuga ngo Mana ngo nkoreshe icyo wampamagariye iyo ugiye ku birenge byayo ukayibwira ati Mana ngo mbagukorera nyereke nigiki ushaka ko ndagukorera donc Imana izoshoboze kuyikorera ibijyanye n'ibiri mu bugombe bwayo donc Imana izafashe kuyikorera ibijyanye n'ibiri mu bugombe bwayo icyo kintu nasabye Imana n'ibintu bitatu urumva kuyubaha kuyikorera no kwagura impano yanje ndetse kubana nanje mu bikorwa byanje mu mpano yashizemwo inshobozi nyagure mu bwenge mo kongera mpama revelation nyine inshitsaho yagombye kuzoshitsa muri uyu mwaka cyane gose duhagaze kuri ico cyo kukwagurira impano yawe cyangwa kwagura ibikorwa byawe usanzwe ukora Mimi burya twara kumenya umwanya muto cyane umwanya muto waraje muri film ndi mushasha kabisa uri mushasha nyine cyo turakumenya niyo mpamvu nabwiye ijambo rya mbere urakunzwe nukuri Imana yampaye favor nana buriya ikintu cyose kigira ikiguzi
yego ikintu cyose kigira ikiguzi kandi ibintu byose ntuve kubona umuntu nyine ari hejuru cyangwa agize iki hari ahantu aba yaraciye kandi hari ukuntu nyine imana hari ukuntu nyine ngira ababana n'Imana ntawo bimenya cyane cyane muri ibi bintu nyine byo kugira favor iki bavuga ngo igikundiro ngo hari abantu bahora babona umuntu akunzwe bakavuga ngo yagiye ikuzimu ngo niho yakuye amavuta ariko nagira ndakubwira n'Imana iratanga amavuta cyane kandi akomeye n'Imana iratanga amavuta kandi amavuta y'Imana ari hejuru cyane y'ayandi yose rero jewe mu bikorwa byanje nashize Imana imbere uburyo sinavuga ngo mbana n'Imana hari abantu benshi bavuga ngo mimi ngakunda gusenga sinkunze gusenga kuko ndi muri filime ahubwo naje muri filime nkunda gusenga hanyuma maze kuza muri filime naho cyashira Imana imbere kuko nabwiye Imana nta kizokundutira mfitanye isezerano nayo nta kizondutira Imana yanje ibintu byose nzobamwo canke nzokora canke nzoja kuvuga shira Imana imbere kuko niryo banga natahuye yuko ikintu cyose ukora atamana irimo ni zero nta buzima kiba gifise so rero mpaye favor maze kuba mu kuza muri bino bikorwa nagiye ku birenge byayo ndasenga nimba ngiye muri shooting nkavuga ati Imana ndagiye ariko nzi neza ko atakintu na kimwe nokora utanshoboje nta naho nogera ndagusize wewe uze kunshoboza Imana nkabona nyene irafashije iranshoboje ubundi bwobwo sinovuga ngo ndumuhatari ngo ndazi gukina gusumba abandi habe namba ni favor y'Imana yego cyane gose ariko utaratangura neza filme canke ukikura byumvira kwizamu wari ufise indoto uvuga ati jewe vraiment ndagiyemwe ndisuye yuko ntegerezwa gushitsa ca kindi Imana yashiramwe bategerezwa kwibona basize ngo nari nzi ko fise impano sinari ndabi je narabikunda yagufasha ukuvuga avuga ati ingo muri film umunsi wawe oya nuko nije narabikunda cyane kera basi narandaba ndiko ndaraba kuri televiziyo nabati nankiyumvamo nyene nanje umunsi nyene nanje nzoja kuri televiziyo bandaye nkumva cyane ndiko ndaraba filme nkavuga ati igase n'umuntu akoze nanje noyikora nkishira mu kibanza cyuriya muntu ndiko ndaraba nkumva nyene ndabikunda nuko nyene rero maze gutera intambwe nyene nkegera ababikora nkabasaba bakanyemerera nkumva nyene ndabikunda kandi burya impano y'umuntu satani arayigwanya maze kuza muri filime nyene mu bitana nibigerageza nkumva nta gucika intege kundimwo nkumva ahubwo ibiriko biramba ko nkumva bifise uburemere buke ubasi bwari muri je bwo gukunda filme nibwo bwari burebure cyane gusumba uburiko buranca intege rero nkumva nta nico bariko baravuga nkumva nta nico bintwaye nkumva gusa jewe ngo menye ne nkore numvise atagucika intege fise nuko nta muntu nuvuga ngo yaranci intege muri film nimba ari ikintu kimbaye ko kimbabaje je yo mbabaye ndasenga niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabaye musenge munezero muririmba amashimwe nyine mbabaye nkaje imbere y'Imana nkarira Mana fasha nyine Imana ikampa inkomezi nkumva yugiye imbere y'Imana cyo kimwe no kuja imbere yana nashaka kuza imbere yawe ndushe nkataha ndushe ariko iyo ugiye imbere y'Imana urushe uvaho uruhutse iyo niyo Mana twizeye kandi niyo Mana dukorera niyo Mana tuko turavuga rero maze rero kubibamwo uko sanga rero uziko ndiko hari ukuntu je narumva narambaza none umuntu amenya ko afise impano gute abibona gute kumva ngo afise impano yivuga butumwa ngo afise impano ngo yiki none umuntu ni gute yumva ko afise impano yego rero hagiye ne yuja mu rusengero baratwigisha bajya pastori bakatwigisha nanje nkunda kwiga cyane niyo ngiye mu rusengero shaka nicara imbere atari kubwo gukunda icubahiro kugira ndabane n'umuvuga butumwa avuge turabane kugira ivyo avuga nyine ndabyumve neza nuko hanyuma numva ngo kugira ngo umuntu amenye impano kafise impano ngo ni kubara ngo kumva bijya kintu ukunda wumva ukunze n'umutima wawe wose niyo mpano yawe
ndavuga ati ubwo rero bya bintu rero uzasanga ari impano maze kubizamwa rero nanje nsanga ari impano kuko n'ibintu nkunda nkora nkunze niyo atani faranga 10 noronka mba numva ndyohewe igihe cyose numvise ngo fise shooting wow mba numva ndi mu bintu byanje reka nkubwire nana shooting iraruhisha cyane ni kuvuga yuko ibaze nko kugenda muri shooting kavyuka 6h ukazotanga saa 4 z'ijoro saa 3 z'ijoro saa 2 uruka duga ruguru kagenda urumva kandi ugasanga nta n'amafaranga uronkamwo wovuga ngo kwereka abantu urumva ico kintu utagikunda ukagikora rimwe kabiri gatatu monami woca atari ivyawe ucubiheba ni ukuvuga rero je hano nagi kubona ko ari ivyanje vyanyavye numva nyene ahubwo nkataha narushe kandi nkeje nkumva no bandanya nuko rero nisanze muri bino bintu wow birumvikana yuko ni impano yawe ni ibintu Imana yagushizemo kandi ingabire ari iwawe ucika intege nk'ukuru biguma bidudubiza ikintu uzoba mukumva ucitse intege uzomenye ko atari icawe uzoca wideprasa ahubwo ubaza Imana ati wirondere mwicawe iriko urakora ikintu cawe nyene bawumva uri proud naco ntibukiye kabiri turakumenye mu Burundi ndetse no mu bihugu bitandukanye barakumenye ndavuga mu Rwanda cyane aho wagiye mimi agishika mu gihugu cy'u Rwanda yakiriwe gute muri we yavyakiriye gute neza cyane nakiriwe neza nk'umwamikazi ku mashurwe menshi nakiriwe birenze n'ibyo nibaza muri jewe ndetse ni nkaho ramaze kubona ndazi mwijoro bazotwakira rero nabona umenga Imana yarungitse abamarayika mu Rwanda banyakira nibo bakwakira wabona muri image y'abamarayika nibo bakwakira narakiriwe nakirwa mu buryo ntiyumvira nkorerwa ibintu ntiyumvira buriya hari igihe dukora ibintu dukamenga nyene bigarukira hafi nta bantu babikurikirana ni vyaha nyene ariko mu by'ukuri Imana yarantangaje rero mu majambo make nakiriwe neza kandi nanje byanyuguriye amaso cyane ngenda nsanzwe nkunda abashitsi iyo numvise nk'umuntu atari wo mu gihugu nkumva gusa nyene ni umunyamahanga nyene mu Burundi barumva no mwitaho no mukunda kugira ngo nyene yumve ameze neza yumve amerewe neza ntiyumve ko ari igihe birababaje kuja kugenda sinari bwagende nyene ngo mbone uburyo biryoshe kwakirwa ngiye nabikora kuko bindimo numva nyene biryoshe nyene nkumva noba hafi uwo muntu ntiyigunge ntabe wenyene nkumva nyene nomukorera ibintu byose kugira yumve ko ari amahoro yumve ko ari muhira nkabikora uko rero ikintu canyigishije ni ijambo rivuga ngo icyo biba nico uzokwimbura mu bisanzwe ku buryo nakiriwe byanyigishije ko Imana impaye kwimbura bya bindi nabiba nkabibera abantu batanzi ntazi witeze ko urumva ntazi nabo batanzi nkagerageza uburyo bwose ndabitaho rero Imana yabinsubije inshiro ibihumbi rero n'iryo jambo ryarongeye kungaruka ndabati nzofata neza umuntu wese ingenzi nzoyifata neza ingenzi yose nzoyifata neza uko nanje sinzi iyo nzoja kuko mu Rwanda nta famille nari mfise nta bantu tuvukana nta muntu numva abanyakire bari abakunzi ibikorwa byanje n'abavyeyi Imana yampaye mu buryo bw'umwuka ni kuvuga rero kandi uburyo banyakiriye ntibifuza no reka tubifate yuko naraje ntahandarira nsubiye inyuma aragenda kubera urukundo bakwiriye nanumva nawe santiva sinzi ari abantu bavuze none uyu muntu bazava bamwita Mari kuko kuva nshikayo basingira namye mu marira nyene y'umunezero sinibaze ko hari umunsi cyangwa iminsi ibiri yarengana ntariza amarira y'umunezero rero no kuvuga ikintu byanyigishije gufata neza uwo wese nubwo ntazoba ndamuzi cyangwa nubwo atazobanzi
byaranyiki cyane icyo biba nicyo uzimbura biba urukundo nawe uzimbura urukundo bibi neza uzokwimbura neza icyo kintu nize ego hariho amakomantere yagiye aravugwa Mimi aragiye mu Rwanda Mimi yagiye mu kindi gihugu Mimi basi ntiyari bwabe stable cyane muri filme avuga ati haragiye mu Rwanda ntazogaruka cagumaya babona keya ndiko ndahabwa hariya maybe kira kwitaho urumva babona keya ndiko ndahabwa hariya wati none uyu mwana wacu ko azogaruka reka hano ni muhira aha ni muhira aho umuntu wese yoja muhira bari muhira kandi urumva narifise ibikorwa nyine ngifise gukora ino ntaho yagiye sinari twari bwayirangi twari bwayiheze ni nyinshi cyane ingaruka ni nyinshi cyane twako turakora ino ntari kugumayo nene tutazihejeje ariko uzaba bishika nyene wigire nkasubirayo iyo ni gahunda y'Imana Jese nibipango y'Imana iyo ni gahunda y'Imana kuko aho Imana je narayemereye Imana ntuma yishatse aho izogomba ko nja nzojayo cyane gose gusa nyene ni kwa gusenga buri munsi umuntu asengera ubugombe bw'Imana ku buzima bwiwe cyane gose nkuko wavuze ngo warashitse mu Rwanda gumurira kubera umunezero Mimi turakuze cyane mu filme kurira ariko nari umunezero urumva umunezero urarira ibaye karira jewe buriya rero kambwire n'abantu amarira ndera muri filme ni make kurayo ndira mu buzima busanzwe yaya kubera umubabaro kubera kunezera je no kuvuga yuko uburyo meze mbabaye ndarira hirahira umbabazi sindakwishura nja ahantu nkarira urumva nkarira kandi kurira kwanje sindira ngo ndiko ndiganya ndira nyene senga harira ndiko ndasenga ni ukuvuga mva aho hantu ntazi n'icyatumye ndiko ndarira byose bihanaguritse nimba ari wambabaje ntazi imbere yawe nkagutwengera basi nukomeza hama nezerewe naho nyene ndarira nyene numva amarangamutima menshi nkumva nyene gusa amarira araje umva nyene wurira nyene wow ariko nyene bari sawa kugira sentiment nk'izo kugira bishobisho nk'ibyo kugira sentiment nyinshi n'ukuri abantu bazomba barire n'ukuri siko ngo nkunda kurira nyene nanje nabyisanzemo nawe vyokubako bivanye n'umuntu kandi kurira ni vyiza we kurira biraruhura bituma nyene sinoze ko ari umuntu arira afise inzigo muri we canke iki ibintu ni ukuvuga urize nyene bawumva umengo ubaye mushasha ukuntu kubera yuko niyo umuntu atarira ibaze nko kubabazwa n'ikintu nturire kandi usanga wubatse ikindi kintu muri wo jewe byose bijyana n'amarira amarira ni nk'aho ariko arahanagura cya kintu bigenda bijyanye n'amarira ariko umunezero ndiko ndavuga amarira y'umubabaro ayo umunezero nawe ubwo cya kintu kitera cyakuga muri je kikaguka basi kikavyibuha nkumva uburemere bwacu nkumva ni gute umuntu ashobora kunezereza ni gute yavyumviriye gute jewe nariki kugira ngo anezereze barakuma n'imbombo nkarira we nkibaza iyi mbombo yayumviriye gute imbombo isanzwe iyo nkiyumvira basi reka nkubwira hari ijambo rivuga ngo Imana ntizoduhezagirira cyane ntizoduhembera ivyo twakoze izoduhembera impamvu yatumye tubikora rero je y'umuntu amaye ikintu ndiyumvira basi simpa agaciro cyane cyakintu amaye mpa agaciro cyane ni gute yanyiyumviriye kubera ko kureho umuntu ni mu mutima ni gute nashyitse mu mutima wiwe akanyiyumvira n'ubu n'umuntu arakwiyumviriye uzubiha agaciro uvyubahe kuko kugira ungere mu mutima w'umuntu umutima w'umuntu ni kure cyane hashoboka ni mu mutima w'umuntu cyane gose urinze ushikayo rero umuntu akakwiyumvira akakuzanira akantu niyo koba gato uzi ugashima cyane gose Mimi turakuze muri filme turakuze urasenga cyane uyasenga bisanzwe n'ukuri basi twego tuvuze ivyo tubona uri umuntu wubaha Imana uri umuntu asenga cisha bugufi mbega Mimi muri eglise usanzwe usengeramo bavyakiriye gute babonye winjiye muri filme vyaye kuko hari ukora misengero nimba ubikora wagumye ubikora canke byari bimeze gute kuko hari ama eglise usanga ibintu vy'amafilme canke ibintu byose usanga ntibavyakira neza jewe n'ukuri Imana yarangiriye neza no kuvuga
kuza muri filime naraje ariko ntibyahinduye uko narindi nimba naranja gusenga n'ubundi abandanya ndagusenga nimba nari muri kohare n'ubundi abandanya ndayibamo no kuvuga yuko jewe filime nta kintu yagihindura ku bukristo bwanje rero kandi burya uko witwaye niko abantu bagufata kandi agaciro abantu nibazaguha agaciro karenze we nako wiha no kuvuga yuko je kuja muri filime kwanje barabonye yuko nange sombi babonye njamo kubera ngo nta kintu babonye cyamindutse uno kubera yuko nagiye muri film ahubwo nabo baraziraba bakambwira ahubwo je nukuri abafana banje nukuri baraziraba bafite abafana ba pastori pe kandi urumva n'umugisha kuko ivyo nkora filime dukinana ni filime zigisha n'ubutumwa bwiza ahubwo barampa courage bakambwira uzura sengera impano yawe nimba imana yagushize muri ico kibanza umenye yuko yahagushize nk'umuvuga butumwa ubikitegererezo ciza uvuga imana nyine ahubwo bakama courage bakambwira n'uburyo nshobora kuvyitwaramo rero nta kintu campindutse ko ngo nuko nabaye mukinyi ahubwo cariyongere imana yampaye terre yo kuvugira ko ubutumwa bwiye yo kuyivuga rero nta ubwa mbere ndavyibukamo nkicinjira amajambo yaravuzwe uko intango yamigoye barimva ati none uyu muntu agiye mu mafilme gute urumva ugasanga n'abantu bagize ama screenshot y'ibintu mwihangane turahantu turi muri ville turahantu ko baravuze imiziki urumva no kuvuga yuko nyene abantu bakayanda ariko kubera ko babandanije nimba ntaranja mu giteramo cyo mu ijoro bakabona mbandanya njayo je nava muri shooting nkava muri shooting nkajya kurara mu masengesho basi je nta cyampinduye ko ahubwo je byanyongereje gusenga kuko biragoye muri filme duhura n'ibibazo byinshi cyane no kuvuga yuko ahubwo jewe naciye ngira ingufu zo gusenga cyane kugira ngo Imana indinde imiyaga mibi nyene iturikana kurumva iyo urahana ba isi yose ibona mona mibisaba nyene bisaba gusenga cyane cyane gose burya ahantu hose ico uri kurakora mu cyose bisaba ushikama usenga kuko si muri filme gusa mu miziki ndetse no mu buzima busanzwe urumva bisaba yuko usenga nimba igikorwa cyawe gatera imbere Imana ikaguhezagirira cyane abantu no kuri baba ku ma réseaux sociaux vraiment bahura n'intambara nyinshi bo bakwiye gusenga cyane gusumba abandi kuko bahura n'ibibazo byinshi cyane bitandukanye hari uko isi bikeneye kumera hari uko nawe bukeneye kumera byose bikagwana rero kugira ngo utsinde wewe uko ugomba kumera ubu uko Imana igomba kumera birasaba gusenga n'igikorwa gikomeye cyane turi mu kwezi kwa kabiri turi mu kwezi kwa hari urukundo muri film harimo urukundo muri music harimo urukundo muri journalism harimo urukundo reka tugaye cyane muri film rero urukundo ruko rurigaragaza cyane muri film hari bagira bakora ama mariage hari habimirijizo mariage n'abazikoze tushaka kumenya Mireille muri ku kwezi kwa kabiri kwanza reka toze harenjo hashitse bakozi ba Isaac ikiganiro tugihereje hano nikiragira guhera baraguhaye agashuko cyane kuri jewe manashugwe bampaye kuko ntawe mfise ari tube sérieuse kandi tuvugisha ukuri agashugwe baguhaye nukuri kandi ufise uwo kwaguha nashugwe bampaye kandi sifise urima kumbure ndikaba ndamufise yari kurima hari rero ndakiranutse aho rejeje nuko kuri kose kwanje kandi sinoza kubesha nize nopfuma mvuga ati navyo ndakubwira muguru umva ubu nkubwiye ko atabihari egare ko noza kubeshera imbere ya kamera ico coco ndizera yuko tubesha ngatwakire yuko nopfuma mpora hako ndababesha ya bien sûr que ufuma wihorera nyine bwa ntutibesha gusa nyene none kandi aryo bya no guhora birimwe inyishu umuhozi wacu ubona ko byabaye cyamvuga ati swati umva ndiha ikote zose swati ntawafise canke baramuhaye mbwa none ganana kankubaza cyari kanuma niyumvira none kumbagije ngo barampaye kuko ije ntari gutanga
afete twebwe abakobwa turikunda cyane sukwikunda kuko imwe bwe mutotanga amashurwe reka sukwikunda ariko ho abantu benshi bakokunda kwiyumvirirako twebwe Imana ikiturema ntiyaturemye bwa dutange ahubwo yaturemye bwa duhabwe yema yaturemye duhabwe sincanza ngo ndaguhishurwa uri umuhungu urukundo niki urukundo kuri jewe ni kurukundo niyumvira yuko n'abantu babiri cambere baja hamwe bagahuza ya mitima yabo kandi turiko tuvuga hari point sorry gatoy hari point navuze kuri state ndiko ndavuga ikintu cerekeye urukundo ariko ivyo sivyo ndiko ndavuga utko turi mu rukundo rw'umuhungu n'umukobwa rero ndiko ndagerageza kuri jewe kuvuga kumwe n'urukundo ni imitima ibiri ija hamwe igahuza ivyumviro igahuza inama muri make uko ntitwoja hamwe ngo dukundane tudahuje ivyumviro wowe umbwiye ngo dukore iki nkabwira ati oya dukore ukambwira akarorero dusohoke tuje mu mabuwate oya tugende mu isengero gusenga iyo mitima iraza gukundana ni muhuje ni miliye zibiri zidahuje rero mubwira urukundo ni cya kintu muza hamwe mukumvikana amapara nuko bisigura sinzi naho bisanzwe kumwe bisigura mu bisanzwe urukundo ruri hagati y'umukobwa n'umuhungu ni reciproque impanguhe kwiyumvira ngo ni ukuvuga yuko n'abantu babiri wowe urumva uri umuhungu ndagukunda nawe ukankunda kuko nshobora kugukunda nawe ntunkunda urumva ntibishobora gucamo n'abantu babiri bakundana nkagukunda nawe ukankunda sivyo rero urumva ni reciproque ni ukuvuga yuko impamvu navuze ati kubera iki umukobwa yamwiyumvira ati jewe ndindiriye umuhungu ampishugu we niworimo uri muhaye we ntiyonezerwa ni ukuvuga rero yuko hari ibintu nyene dukwiye kuza turatahura sivyo ego kudukunda ni vyiza twebwe ngo tujejwe kubaha ego n'abakadukunda ariko burya ntushobora kubaha umuntu udakunda kandi ntushobora no gukunda umuntu atakubaha ni ukuvuga rero we kumukunda we kwiyumvira ngo nawe umuhe gift cyangwa umuhe ishugwe burya byo we nivyo munezereza kubera ko iyo abantu babiri bakundana niyumvira yuko bigira uburyohe cyane iyo umwe aharaniye kunezereza uyundi hamwe uyundi nawe agaharanira kunezereza uyundi bagahuza ari babiri niyumvira yuko ariho bigira uburyohe cyane rero message yatambutse tugarukirize hano niko je ndavyumvira kandi niho mba numva byoryoha cyane gusumba kwa maneze amashi ngo ndarindiriye bango bampe ariko kuko into kwiyumvira ko uwo muhungu wa mabukwe nanje ndamuhaye yo kwishima niyumvira yuko kurya yumvira ati nanje reka ndondera akantu ngo ashobora kunezereza umusheri wanje reka nanje niyumvira ko ashobora kumunezereza bikaryoha noneho bihuriye hamwe biboneka kuri romantique Mireille no ashimibi biboneka kuri romantique kare cyane none mwivyo vya romantique bije gute none kugena ubisigure vyonyene bigaragaza ya romantisme buriya kandi rega romantique kuba umuntu ari romantique kuba romantique nta mupaka bifise umuntu wese nyene abaye romantique byo bari vyiza nubwo bidakunda nibikunda ariko ni vyiza kuba romantique ni vyiza kuba romantique ni vyiza kuba romantique ni vyakamaro koko Mireille rero yavuze ngo gashurwa ntiyakarose nako narose kwe ariko naguwe neza twari muri shooting ejo twiri muri shooting umunsi wose nukuri umuntu yanguriye imbombo ndamushimiye imbombo namubwiye ati umva uranetruye nukuri yanguriye imbombo twari babiri atfatija nimwoviramwo ngaho uko nami reka ndabagurira imbombo nukuri iyo mbombo yarandyoheye nahise ndahiga ubwo nyene yarandyoheye numva nanje ndakunzwe we numva nanje ndishimye pe ego kabisa hari n'umusista tubana yanzanye utuntu twizi nyene ndavuga ati uzi ko mungiriye neza ariko baraguhaye uzi ko ivyo bintu bihara ugasanga abakobwa bahaye ababesto babo
yaramaye n'aka gift sha nibutse ko yanguriye akantu arakanzanira baraguhaye nubwo atari umungu yaguhaye nukuri jewe vraiment Imana irankunda kandi nanje Yesu I love you so much cyane gose tiko turagana ku musozero canke kurangiza ikiganiro Mimi Mireille arafise byinshi ategekanye kuzokora arafise ama projet menshi ariko turashaka tubwire nikiki Mireille ategekanije gukorera abakunzi biwiwe ikintu ntegekanije gukora abakunzi banje nuko barabona ko cyane yandi igaragara hari kwibero by'umuvyeyi yonyene ntegekanya kubashirira ko ibibero by'umuvyeyi partie tout kakorwa byinshi cyane gose kubera abafana bacu badukunda natwe tubakunda abafana ba Isaac TV abakunzi ba Isaac TV tubasabe mugende kuri channel ya Mireille mugiye subscribe batarayikora kandi amafilm yo mu bande mu support hari n'abatararaba ibibero by'umuvyeyi ni filme nziza ze kwipininga musiba ze kwiraba nziza bien sûr que oui babande mu supporting kandi tuze yuko na partie tout tuzoyibona kubera Imana tuzoyiro rero abakunzi ba Isaac TV kirere kiraduhindukanye tubona amenye imvura igombigwe ariko tuca kubaha ama image ameze neza so kubwo reme Mimi Mireille turi umuryango turamukunda muri Isaac TV nanje ndabakunda ibikorwa by'uwiwe reka tumushimire ku bikorwa vyo atubwiye aho bigeze tumushimire no kuvyo atwemerera azoduha twebwe abakunzi ba Isaac TV twifuza wa muntu aguma akora amen aguma ashaka kuduha ibintu bimeze neza nivyo vyiza ego atanebwa kubwo rero turagushimiye cyane Mimi amen murakoze cyane nanje ndashimiye Isaac TV ndabakunda cyane na Isaac arabizi ndabakunda cyane kabisa Imana ibashigikire ibabe hafi mutere imbere Isaac yaguke ibe company nini tere muje imbere hanyuma muze murana dusengera natwe ngenda cyari mushasha naracari mu ntango nkwiye gusengerwa gushigikirwa byose kandi nizera yuko Imana izokomeza kubana natwe mwakoze cyane kuntumira ndanezerewe cyane tukiri ngaho nyera akantu kanyu turashaka kudutekera akantu kijambo kugira ngo abakunzi ba Isaac TV tuzokarimbure ijambo okay mana we fashe aranunguye pe ariko hari ijambo nyene nkunda rivuga ngo twitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo ibisigaye byose ni inyongera hano mwisi abantu twitwararika byinshi cyane bitandukanye iby'ubu buzima ariko nagenda babwira yuko hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima twebwe twitwararike kuba Imana kwitwararika ivyayo nayo izoza kwitwararika ivyacu twitwararike kuyubaha twitwararike kugenda ibyo twokora byose tuyishira imbere nayo izo zayitwararika ivyayo kandi ibyo tuyikeneye ko ni inyongera igikuru iduha n'ubuzima iyo ufise ubuzima ibindi byose ni inyongera ko ntushaka kuronka inzu ntushaka kuronka amavyuzi ntushaka kuronka ibintu na bimwe atabuzima ufise ibintu byose ushaka canke wumva wifuza canke byose ufise ubifise kubera ko ufise ubuzima uyu munsi Imana yo kwaka ubuzima wosigara witwa irindi zina ni ukuvuga yuko ari ibyo ufise ubifise kubera ko ufise ubuzima ubwo buzima ufise ubahanye nebwo ubaha uwabuguhaye ntumurutishe ibyo wifuza cyangwa ibyo ufise ahubwo umushire hejuru cyangwa umushire imbere nawe azuzabane nawe kandi ibyo ufise ubifate nk'inyongera ahubwo icagaciro ufise wumve ko ari Imana icagaciro ufise wumve ko ari kuba ufise Imana muri wewe ufise Imana muri wewe wumve ko ari cyo kintu cy'agaciro ku buryo umuntu yoza kukikwaka wopfa umugabira bya bindi byose ufise twubaha ubuzima Imana yaduhaye tuyubahe kandi ubuzima bwacu tubuvange mw'Imana niho burushiriza kuryoha kurya ivyo kurya bidashobora kuryoha atamunyu urimwo niko ubuzima bwacu budashobora kuryoha atamana irimwo Imana ibaho umugisha ndumva ari ibyo amen tumushimire cyane Mimi Imana iguhezagira Imana ikuhagurire nawe twumbure tuzosura kuvugana ikindi gihe cyangwa ikindi gihe dushima Imana twese urakoze none nanumeze neza ndashima Imana cyane none ko mbajije ngo ndafise wamaye agashuwe bite nyine ndaho nta wagukoreye umunsi ejo
nivyo nivyo ndaza mbona nta n'umuzi nanavugisha ukuri Imana ikugirire neza urabona uracyari umukobwa ugifise kazoza sibyo rero nk'ibyo nkuko nariko ndabivuga abakobwa hari igihe usanga bariko baritwara nabi ukamenya yuko tukibagira yuko ubuzima bw'umukobwa rumeze nk'irigi iyo irigi rimenetse kuri yora biragoye urumva bumeze nk'amazi biragoye kugira ngo yore amazi yasesetse hasi kwisima gutya canke mu mucanga canke mwivu ni ukuvuga rero ubuzima bwawe ndazi ufise byinshi ushaka ufise byinshi ukeneye reka bijya byinshi ukeneye muri wewe ushira Imana imbere kandi ntuvyiteho cyane witeho cyane eski Imana ishaka kwiki nkaje uko ndi nana Imana yarandemye Imana yandemeye ikutangure wibaze muri wowe Imana yandemeye iki ni gute yandemye ni gute mezuko inyifuza kwiki wirondere mw'ivyo bintu numara kumenya iki Imana yaguhaye numara kumenya iki Imana ikugomba ko bizokorohera hama uyubaho uyishira imbere izokugirira neza ndifuza kuzobanana mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere ari yundi munana tandukanye n'umva nkwifurije nkwifurije amahoro nkwifurije kuroranirwa nkwifurije imihezagiro yose iva mu ijuru kandi umwasi ntakakubone Imana ikunyegeze ikiganza cy'Imana kiwe kandi neza y'Imana ikubeko hanyuma ndavyakiriye mu izina rya Yesu turafise ineza family bafise imitima yo gufasha kumva nyine afise urukundo impuhwe z'abababaye zo gufasha imfuvyi abapfakazi tubahe kaze barabeshe impamvu ndabivuze barababimbaza ku ma Facebook hehe nukuri kuza muri neza nta kintu kimwe bisabwa ko ufise umutima w'urukundo ko ufise umutima w'impuhwe kumva yuko nanaraye inzara numva bimbabaje kumva yuko nanadafite impunzu yambara numva bimpangayikishije icyo nico cyonyene gisabwa kari rero mani bamugisha abakunzi ba Isaac TV turabatumiye cyane muri neza family mumve ko ari impuhwe gufasha ndetse n'urukundo so kubwo rero ndabakunda cyane abakunzi ba Isaac TV naho butaha bye bye Isaac TV.